Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu bihangange muri CNDD-FDD, aho tugiye kugaruka ku byavuzwe mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni, ariko tugashimika cane ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Adolphe Nshimirimana. Generali Arengiyome Bunyoni yemeje ko abamwishe bari mu butegetsi bwa CNDD-FDD kandi akemeza ko ari abajenerali bagenzi be harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yagaragaje ko impamvu yahunze igihe baza kumusaka yari yaburiwe na Generali Sirasi amubwira ko agira yicwe ahubwo akatagerezwa guhita ahunga. Ibyahise bituma ahunga, yavuze ko icyatumye ahunga harimo yuko bari bateguye kumugandagura kandi akabona abagandaguye Adolphe Nshimirimana baterigeze bahanwa ndetse na Atanazi Karazura. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Generali Arengiyome Bunyoni azi ukuri kandi azi ibyabaye ku rupfu rw'umuhisi Generali Adolphe Nshimirimana. Hari amazina tubazaniye avugwa mu rupfu rwa Generali Adolphe Nshimirimana. Generali Arengiyome Bunyoni yaba yararungikiye abantu be ba hafi ndetse n'amakuru ahambaye cyane mutigeze mumenya. Generali Arengiyome Bunyoni we ashaka ko abagumyabanga bayamenya kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatikanije kumupfunga bose bajye hanze, kuko we avuga ko ibyaha atabikoze wenyine ahubwo ko yabifatikanije n'abajenerali bahambaye cyane harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ashimika ku rupfu rw'umuhisi Generali Adolphe Nshimirimana ndetse na Atanazi Karazura, kandi akavuga ko ababigizemwo uruhare bose begereye kandi bari hafi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, akari ariyo mpamvu nawe yahunze atinya ko ashobora kwicwa kandi abamwishe ntibazigere bagezwa imbere y'ubutungane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Imyaka myinshi irarangiye Generali Adolphe Nshimirimana agandaguwe mu gisagara ca Bujumbura. Kubera iki ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwitwararitse ibyo kumwitirira ibarabara kurusha guca urubanza rw'abamugandaguye. Generali Arengiyome Bunyoni we akaba yaremeje ko abamugandaguye bari mu bicocoro by'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kandi akanemeza ko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe ari muri abo. Umuntu atabyatwaritse uwo mengo ico kibazo ntaco kimaze, mu gihe ubutegetsi bwa CNDD busa n'ubwerekana ko buriko buritwararika cane umuhisi Adolphe Nshimirimana. Ariko hari utubazo twerekana iyindi shusho mu migenderanire ya Petero Nkurunziza n'umuhisi Nshimirimana. Kumbure ko tubazo dushobora gusigura impamvu ubutegetsi butitwararitse kurondera ukuri ku rupfu rwa Nshimirimana. Mwari muzi ko urubanza rwa Adolphe Nshimirimana rumaze imyaka myinshi rwarahagarize kandi rukaba ruzingamitswe n'umushikirizamanza wa Repubulika. Ku igenekerezo rya 9 Myandagaro 2015 umushikirizamanza mukuru wa Repubulika w'ico gihe Valentine Bagorikunda yasohoye itangazo ryavuga ko yari azi neza abagandaguye Generali Adolphe Nshimirimana, ariko yarindiriye umwaka wose kugira abajane imbere y'ubucamanza. Kuwa mbere Myandagaro 2016 buca hibukwa umwaka wari urangiye Adolphe Nshimirimana agandaguwe, niho abagirizwa kugandagura Adolphe Nshimirimana bashikanwa imbere y'ubucamanza ubwa mbere.
ku wa 10 Gitugutu 2016 inyuma y'amezi abiri niho urubanza rwasubiye kuburanishwa mu ntahe y'icesi. Abitwariwe bari berekanye bose ko batari i Bujumbura, abandi ko batari mu Kamenge igihe Adolphe Nshimirimana yagandagurwa. Ku wa 2 Myandagaro 2015 umushikirizamanza bamubajije ibyemezo afise yavuze ko adashobora kuzana ibyabona byiwe ku bw'imvo z'umutekano. Urubanza ruca rushirwa mu mwiherero. Ku wa 4 Munyonyo 2016 sentare yafashe ingingo yo gusubiza iyo dosiye ku mushikirizamanza kugira ngo asubire akore neza amatohoza. Ibyo byaratangaje benshi kuko iyo umucamanza abonye ko amatohoza adakwiye niwe aca arongora amatohoza. Ku wa 27 Kigarama 2016 niho urwo rubanza ruheruka guhamagarwa irya nyuma. Ico gihe umushikirizamanza yagiye yemeye ko azoza azanye ibyabona mu ntahe y'icesi ikurikira. Iyo ntahe y'icesi ikurikira imaze imyaka myinshi cane irindiriwe, ariko biraboneka neza ko n'abafashwe bagapfungwa bose ari inzirakarengane nk'uko na Bunyoni bwe yabihamije, akavuga ko abishe Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa. Abagirizwa kugandagura Adolphe Nshimirimana bamaze iyo myaka 2.5 batazi umunsi bazosubira guhamagarwa ngo bisigure, mu gihe uwo bagiriza avuga ko afise ibyabona atarigera ashobora kwerekana. Ubwo by'ukuri Petero Nkurunziza yaripfuzaga ko urwo rubanza ruzaburanishwa cyangwa se yashakaga ko ruguma mu gipfungu gikomeye cane. Ikibazo cya kabiri, kubera iki ababonetse ko bashobora kuba bafise ico bazi ku rupfu rwa Adolphe Nshimirimana ubutegetsi bwa Nkurunziza bwoba bwarashimye kubaka ubuzima kurusha kubajana imbere y'ubutungane. Ku mugoroba wa 23 Munyonyo 2016 Apollineri Nimbona yarafatiwe mu Kagajaga. Yoba yafashwe n'abakozi b'iperereza nk'uko tubisanga mu matohoza y'isekeza ndondeza. Amaze gufatwa yoba yapfungiwe mu nzu itazwi aho nyine mu Kajaga, aho yoba yamaze iminsi ahohoterwa imbere yo kugandagurwa. Nk'uko yari yarabyivugiye, Apollineri Nimbona yari afise ibyazi bikomeye ku igandagurwa rya Generali Nshimirimana. Ntawuzi ibyo yoba yaravuze igihe yariko arahohoterwa. Nta nkeka ko kugira arinde afatwa ashobora kuba yarahemukiwe n'uwo yabikije amabanga yiwe. Icabonetse co nuko witwa ko yari umwizigirwa ukomeye cane wa Apollineri yahavuye aronka uburinzi bukomeye buva mu basirikare bakingira umukuru w'igihugu icyo gihe, aho ubundi abasivile bakingirwa n'abapolisi. Uwo mukenyezi we yahawe abasirikare bamurinda. Umuntu akibaza amabanga yari afise amuha kurindwa n'abasirikare bacunga umukuru w'igihugu. Ikindi gitangaje nuko yaciye indwi 3 gusa Apollineri afashwe, ubundi ashobora kuba azi amabanga akomeye y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana yaciye asohorwa ku ruyeri mw'ibohero rya Gitega aragandagurwa. Kwa 13 Kigarama 2016 niho Umunyororo Nova Nimubona yaronka uruhusha rwo gusohoka ibohero akagenda aherekejwe n'umupolisi umwe gusa. Iyo nabyo byari bitangaje kubona umuntu asanzwe acunzwe bikomeye asohoka afise umupolisi umwe gusa. Mu nyuma Renova Nimubona yahavuye aja gusangira agacupa n'umucungize be n'umukuru w'abanyororo ib'Igitega, Kapita Generali. Ako gacupa bagafatiye mu hoteli Plazo y'Igitega nyine. Inyuma y'umutaga umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yamenyesheje ko Umunyororo Renova yatorotse abanje kugandagura umupolisi amucunze, kandi ko umukuru w'abanyororo yamukurikije amasoro ariko arahunga. Bukeye mu gatondo ikiziga ca Renova Nimubona catowe iruhande y'inzira aho Igitega kiboheye amaboko imugongo kandi bakimenye igice c'umutwe. Petero Nkurikiye ntiyatevye kumenyesha ko Renova yafashwe na ya masase y'umukuru w'abanyororo. Ico atigeze asigura n'ingene ikiziga camaze inyuma y'umutaga atawukibonye kikaza kuboneka mu gatondo, be n'ingene cabonetse kiboshe kandi cishwe n'amasase. Amatohoza y'isekeza ndondeza yerekanye ko Renova Nimubona yishwe n'abakozi b'iperereza inyuma y'umwanya bamaze bamubaza ibibazo bitandukanye. No ngaho bikaboneka ko iperereza ryari rikeneye gufata ikindi cabona c'ivyashikiye Generali Adolphe Nshimirimana.
muba muzi ko Petero Nkurunziza yari yaragerageje kwikura ko Generali Adolphe Nshimirimana inshuro zibiri zose bikamunanira. Ibyo tubikura mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Ntabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira kwa Perezida Nkurunziza ajejwe ibibazo by'ipolisi. General Ntabindika amenyesha ko muri 2009 Petero Nkurunziza yateguye mu mpisho kubogoza General Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru by'iperereza kubera amaraporo y'urutavana ko yariko yerekana uruhara rwa Nshimirimana mu guhungabanya bikomeye agateka kazina muntu. Ico gihe Petero Nkurunziza yoba yahemukiwe n'uwo basengana. Adolphe Nshimirimana aba arabimenye maze aca araza kubuza umugambi. Muri 2010 hopo Petero Nkurunziza yateguye kwikura ko Generali Adolphe Nshimirimana abanje kumuta mu mvuto. Uwo mugambi wari guca wigenwa ry'umushirizamanza mukuru wa Repubulika mushasha uwitwa Gaudence Ndayizeye yavugwa ko atawe agera umutwe iyo ahageze kubahiriza amategeko. Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni nico gihe baramenye umugambi wa Nkurunziza baca barabuza abakeguza amateka kwemeza iryo genwa buha ubwa mbere abakenguza amateka ba CNDD bavuguruza umukuru w'igihugu. Petero Nkurunziza amaze kunanirwa iyo ngingo, ingufu za Generali Adolphe Nshimirimana na Generali Bunyoni zaraduze rwose ku buryo atangingo nimwe Petero Nkurunziza yari agishoboye gufata adaciye kuri ibyo bihangange bibiri. Mu by'ukuri uko Nkurunziza yarondera kwikura ko Nshimirimana niko yasanga yamukomeranye kurusha uko yahora. Ni ngaho bamwe batanguye kwibaza ko igihugu gitwarwa na Nshimirimana aho atari yitwa umukuru w'igihugu. Icya kane muba muzi ko ibihangange byose mu nzego z'umutekano biyamirije Adolphe Nshimirimana bakanasaba Petero Nkurunziza kumubogoza muri Munyonyo 2014. Uyu munsi ubonye uko bamwe mu bihangange byahoze bigwana muri CNDD bashimangira Adolphe Nshimirimana ntiyomenya ko ari ba mbere bamugwanije bikomeye amezi 9 gusa imbere y'uko agandagurwa. Reka tubyisomere uko Generali Ntabindika bivuga mu ntahe yiwe y'icese. Muri Gitugutu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu badashimika rwose ku by'amategeko avuga ahubwo baraba ingene bo kwikura ko amabi yegekwa ku butegetsi bose ba CNDD-FDD mu gihe yagira arakorwa n'akarwe gato cane ka bya bihangange twamaze kuvuga hano. Kwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipeti rya generali zahoze muri CNDD-FDD zashira umukono ku ikete rigenewe Generali Nshimirimana na Generali Bunyoni. Ikopi gahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi byaranze ka karwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ibyo bakora ku banyagihugu rikarangiza rivuga icihutirwa ari gukura mu mabanga ibyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana yatwaye igendereza mu minsi iri imbere, ariko ubu ngubu ntago ariwe ukiritwara, risigaye gitwarwa na General Ildefonsi Habarurema batazira King Kongo. Imbere ya General Adolphe Nshimirimana mu gihe General Bunyoni we yari yabyiketse aca arondera icitwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi, aho umukuru w'igihugu yari ari washize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipeti rya General zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Vrema canke Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonsi Habarurema batazira King Kongo, Audace Ndumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonimpa, Isidore Ndihokubwayo batazira Nakubande, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komateri, Tasien Iby'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve, Guillaume Ntabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ibyo yariko arasabwa kuwa 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa Francophonie yabereye muri Senegal. Yahise akora ibishoboka byose arabogoza.
icya gatanu mwomenya mwaba muzi ko Petero Nkurunziza yigenjeje mu birori byo gushingura General Adolphe Nshimirimana. Abantu benshi baratangajwe n'inyifato ya Petero Nkurunziza mu birori byo gushingura General Adolphe Nshimirimana. Petero Nkurunziza yarabonetse akanya gato mu gihe cyo gusohora ikiziga ca Adolphe Nshimirimana mu buruhukiro. Habonetse anyegeye inyuma y'abajejwe kumukingira, aho kandi yaje yambaye nkabo. Ntiyigeze afata akanya ko kunamira ikiziga mu iteka ry'umukuru w'igihugu, ariko asezera ingabo yambaye ipeti ryo hejuru ya bose mu gisirikare kandi baranahoranye ku rugamba. Ntiyigeze anavuga ijambo ryo kumuherekeza no kumusezera, aho abandi bakuru b'ibihugu bafata akanya nk'ako kugira bamenyeshe akamaro k'uwugiye bikunze bakanamwambika ikidari c'iteka. Petero Nkurunziza ntiyigeze aboneka mu bindi bice by'ibirori byo gushingura General Adolphe Nshimirimana. Bwoba ari ubwoba bwo kugandagurwa bwatumye Petero Nkurunziza ataha iteka ribereye ingabo yiwe yo hejuru mu kuyiherekeza ubwa nyuma. Ibibazo bitagira inyishu ni byinshi cyane mu bijanye n'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Kanatsinda General Nshimirimana yari afise abansi benshi cyane ku buryo bigoye kumenya neza abamutwaye ubuzima. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yari ahafise abansi benshi kubera mabi atagira izina yabakoreye. Mu bo basangiye ubutegetsi naho nyine yari ahafise abansi benshi, na cyane cyane ababona ko badashobora kugira igihagararo akiriho bashaka kumushirako amabi yose y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu gihugu no hanze y'igihugu naho nyine yari ahafise abansi benshi. Abafise inyungu mu rupfu rwiwe bari benshi. Ababikuyemwo inyungu ni cane cane abo bagendanye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo amabi y'intwaro ya Nkurunziza yarayongerekanye kuva Adolphe apfuye. Kuba hari abinyegejwe nibyo kumbure bisigura ko uyu munsi byoroshe kwitirira Adolphe Nshimirimana inyubakwa z'igihugu kurusha kugurura urubanza rwohava rutuma hamenyekana ibyo ubutegetsi butifuza ko bisohoka. Ikibazo ni kimwe, ibi byose byabaye General Arengiyome Bunyoni ibyo yavuze mu rubanza rwiwe byarerekanye neza ko byanze bikunze azi neza ko abishe General Adolphe Nshimirimana, kandi biboneka neza ko ababishe atabayoberwa kuko icyo gihe yari umushikiranganji w'umutekano kandi akaba yarakoze imirimo myinshi cyane. Benshi bakavuga ko ari we gihangange cya kabiri cyari kiri mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni ukuvuga ko ibyo byose atabiyobewe, akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bariko barabaza Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu adatuma Bunyoni atanga umuco ku byaha yagirizwa. Benshi bakabona ko ibyaha bikomakomeye Ndayishimiye yakoze bisuma n'ibyo Bunyoni yakoze. Amakuru yacu nakagaruka, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.